Hello, ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umuntu wese aherereye. Uwo muriko murumva ni Elias Shadrack Magila, the guy from Burundi, East Africa. Aha ni kuri ni Radio 257, mukaba muri kumwe na Elias nkuko nabibabwiye, hama tukaba turi kumwe na Queen Urias. Mahoro cyane. Amahoro. Meze neza. Ya meze neza cyane ndashima Imana nawe. Nanje ni nkore ndashima. Hari ikintu ngomba kubaza kuko abakudukurikirana barazi ngaha kuri ni Radio 257 dukunda kugana ku bintu bitandukanye. Yep. So uno munsi ari ikintu nagomba kutuganirako. Nagomba kubaza ikibazo. Urafise inshuti, urafise abagenzi, urafise abantu bakubwira ibintu byiza. Twirengagiza bajya bakoreye ibibi. Uko umuntu wese afite abantu bamunezeje namo abaje. Ugavuga nk'abandi bavuga ngo mana ngo ndabira abakunzi kwamansi bo ndabibone. Oya. So ikintu ngomba kuvuga ni urafite abantu bakubwira ibintu byiza. Ndashaka udubwire utuganirire. Ikintu umuntu yagukoreye cyiza kiragukorako mu bagenzi bawe. Nawe utamuvuga izina. Utubwire gusa ati yarankoreye iki niki cyarankozeko. Abagenzi bamaze gukora ibintu byinshi ni benshi. Umwe. Ntidukeneye kumenya umugenzi wa, dukeneye kumenya ikintu yagukoreye. Ikintu yankoreye. Yeah. Ofet bishesa ko mbanza kuja mu byumviro byinshi nkiyumvira abagenzi banje ibintu ngatwa twarabacanyemwo ibintu naba narabayemwo ariko is like ikibazo je mfise nuko ngira ngo n'utuntu duto ndadufata nk'ibintu binini like kuko je ndashobora no gufata umwe nkabwira umuntu ati nukuri warakoze ikintu ukuntu merci kuri iki kintu kanaka kaza umuntu uti nk'ivyo ntavyo nanibuka canke ati yo nukuri sinzi ya so ikintu nobwa nti ikintu gikuru ntaco mbona mugabo no birahari ni byinshi nkunda kwicara no je nagombye kubaza ikintu kimwe uvuga uti wow ya hari ibintu usanga utibagira ukavuga ati bino nzi byibagira ubundi bwo nkuko wabisiguye abantu amaze kudukorera ibintu byinshi cyane mu buzima sivyo byinshi cyane harimo n'umuntu no kwibuka ibintu bito navyo ni byiza birahimbara cyari abantu barambwira ati warankoreye iki ivyo ravyibuka ya urawe ugasanga nyene akavuga ati ivyo nari byaranibukana ariko urumva hariho ibintu binini uvuga ati bino bintu byose navyibagira biba byagutangaje ukavuga ati no umuntu ashaka gukorera ibi bigenze gute jewe ofet ikintu nibuka sinovuga ngo n'umugenzi ahubwo n'abagenzi like nari muri interna mugihe ibintu kubivuga umengo ni ibintu biri sindani nashaka bon oya it's okay ndara ukuri ndabigenza naje igihe kimwe twari muri interna niga umenga nari muri seconde cyangwa muri première sinibuka nye muri interna urazinyere kuko usanga mu byumba twebwe hari ukuntu hari twahita ngo mu makarti antwa n'umuntu ariko aratwumviza ngana ntavuze n'ishure umuntu yahize aho hantu yumvise ati muri quartier acabe ati yize ngaha ya rero urumva twaba mu makartier rero jewe hari ukuntu haba hariho quartier y'abantu biga mu w'11 quartier biga mu w'12 quartier biga mu wanyuma urumva rero twebwe twiga mu wanyuma mugabo quartier biga mu wanyuma ikiruzura urumva rero urazinye n'abantu bafise amazina kuko twagenda ku mazina urazi kwa kunagira ABC rero twera twe abantu bafise amazina yanyuma bantimira wajizanga rero tugira tuca tugenda mu yindi quartier ukasanga tubana nabo mu 12 urumva ibiraba abo mu 13 bose byaba bibarana mwebwe naho mutama muri quartier imwe rero ikintu kigeze kuba nobwa nti kwa kudavuga ngo umutwaro wo mwibanga mugabo ntiwari ngo mwibanga mugareka ubunye kuko sinovugira ngaha ukivuga mwibanga genre rero ndababwira abo twararana mu cumba ko muri chambre twararana wasanga icumba kirimo ibitanda bitandatu umwe hejuru uwundi hasi urumva mwambura abantu bangahe 12 muri chambre ya wasanga muri abantu 12 rero umunsi umwe ndababwira nti jewe mfise umutwaro basha umva nyine kuba twaragira byo gusenga imbere yo kuryama kandi bya iminsi yose ne handi hari wasanga akantu karutse ku batino n'ibije bivahe ugasanga birubuse hari iminsi dusenga hari iminsi tudasenga hari iminsi gutyo rero ikintu cyabaye ndababwira ati je ndafise umutwaro uwo mwibanga wasinabwiye ko mfise umutwaro wo ndababwira ati je ndafise umutwaro ununu rero nashaka mumfashe gusenga kuko urumva n'ivyo dusanga nyene uri kurasengera iki ndababwira ati mumfashe gusengera ibi nibi ya hama urumva haca habamwo umwe
umwe urumva ko yawe yari umugenzi wanje mbwa ntitwabana muri quartier kwa kuntu usanga aba best friend wo muri interna gusa umva wewe ntitwabana muri quartier urumva nawe nyene ndamubwira yuko hariho umutwaro mfise urumva rero aca arabwira abo bana muri quartier ati naka arafise umutwaro rero twagomba kumusengera umva yabwiye uwo bararana muri chambre ko hoho hari yanye muri yabo mu wanyuma wasanga bararana ari babiri mu cumba urumva yacabwiye uwo bararana ati naka arafise umutwaro rero nyene yanja dusaba tumusengere uwo abwiye bararana acavuga ati ahubwo jewe naringize iciyumviro tiumva gute tugize tukagira nevene kuko twari abakatolika nyene ntitwari twese turi abakatolika muri chambre harimwo abatari abakatolika mugana nabo nyene bavuga bati umva ikiyumviro kizanye undi aba ngaho muri quartier avuga ati nta kibazo reka tuzoyigira iyo nevene tuze turasenga iminsi yose mwijoro hama Imana nyene yumve hama ikore I don't know hama nyene turasenga Jean kuva urumva tukaza turasenga iminsi yose urumva ku buryo n'abandi bo muri rya quartier baramenya ati naka arafise umutwaro tubagiye muri nevene ariko ico gihe ntavyo waruzi ko babimenye cyane oya kuko baca baza narabimenye narabimenye ko nabo nyene baca baza tugasengera hamwe muri chambre iwacu muri rya quartier yindi atariyo abo mu wanyuma umva ababimenye baraza batabimenye nyene ntibaza it's okay hama tugasenga nyene yo nararira ko ico gihe nkavuga nti wow urukundo nkuru rurabaho like gushikirana nyene kuriko uraya emotion ndakubona ndiganda ndigana mose nyene ko umva ni ibintu umuswara hano ndaguhawe hano nogira kibazo ni ibintu umuntu yibuka akavuga ati wow kuko umva turashobora kuba twara naze kurira umva urazimbura entera namuvanye like muragira muratandukana niki mugabo hari abantu usanga tutakiri en contact tukakivugana tagira iki mugabo igihe cyose ndavyibutse nabwo ntimana umuhezagiye naka kuko abantu bose twaba turi kumwe ndabibuka n'igihe nyene niha image yo kuntwa twicara igihe amataracika muri entera nako usanga bisaje nyene ko tuza tukicara nyene nakabuji tugasenga nkavuga ntimana kuri abantu bampezagirire nyene ya umva ntusanga tuvugana iminsi yose kandi je ndi umuntu sinzi ko ari ingeso canke ingwa yo kutishura cyane nko kubasa canke kutaganira cyane n'abantu umva mvuze ntereka mfata umuntu ndamuganirize ndakwandikira texte yindi haja ko égalir plus urumva ni okay reka ndamuganirize haba ideniri have nyene like ndeka ibintu byo kugira byo kunyika cyane mugabo si nkunda cyane ibintu bya nobwa amarezo social kuganira ko cyane ku marezo social si ibintu byanje gose rero umva hari abantu sinovuga rero umva ico kibazo mbajije umuntu yankoreye ikintu no je n'abantu nuwo mugwi antuka abantu barankoreye ibintu byinshi abantu abagenzi benshi batandukanye barankoreye ibintu mugabo ivyo onyico ndakibuka kenshi cyane like kuko nkubunye kuko hari urumva kwa kundi uvuga ati uri kuba mu nyishu hari ikintu ushobora kubona kikaca kikwibutsa vya bintu rero iyo mbonye inyishu y'iryo sengesho imisi yose kenshi hari genda vyumvira ko hari itariki yamiba nkaca ndavyibuka ivyo bintu kavuga nti wow sana rero umva nkavuga nti abantu n'ukuri Imana ibahezagire rero nico novuga nico kintu novuga gikuru kinzamo kenshi nibuka kuko umva cyane nibuka ari umugwi munini ukuntu abantu twabanye hafi ukuntu novuga supportingana ugasanga nyene ni ibintu bitabaho kenshi urumva si ibintu biboneka henshi si ibintu biboneka yuko umugwi w'abantu ngo mutegerezwa gusengeranira biratangaje kandi bamwakuriye ahantu hatandukanye mu ntara zitandukanye mufise kwemera bitandukanye urumva icaba kinatangaje nuko uko kuntu wasanga harimo abakatolika rero ico kintu vraiment so uri muri ba bantu bakizwa no kwizera k'abacuti babo kuko hari inkuru ya Yesu bamuzaniye umuntu abagenzi biwe bamushikira batobora mu nzu y'abandi baramukororera Yesu arababwira ati amubwira ati kwizera kwa bakuzanye niko so uri muntu nawe ibintu byagenze neza ko kwizera kwa abantu bari hafi yawe ni ibintu mbere nkunda kuvuga na cyane cyane ku bajene
abantu bari hafi yacu n'abantu yabaki dusanga dufise abantu nyene bo kujya kurya ikirori kugirana ese turafise abantu mu gihe ataje dufise amera atagikora ikintu cyo atagikora kuko hari igihe ugwara n'ibitaro bakakwirukana ahubwo ati nawe woja ibintu bigikunda turafise abantu bo kwisonzesha bagafata iminsi bagasenga usanga kenshi bifite abantu nyene bo guhenga out nyene ikirori byaryoshe byashushe urabyumva nawe urabyumva so felicitation vraiment bari ibintu vyiza nyene biranezereje nyene biraryoshe kweri antuka iyo ufise umugenzi biraryoshe kandi iyo ufise surtout umugenzi agusengera umugenzi ugenda kuririra iyo ufise ikibazo antuka uwo muntu aba c'est vrai hari abagenzi nyene tuvuga ati turaryoherwa bakagutera inkuru gatwenga uhagira iki mugabo hari umugenzi ujya mugenzi wiyumvira ubwa mbere iyo ufise ikibazo ujya muntu abari wa maana sana cyaragiye hama ivyo nagomba watubwiye ico ni ikintu kimwe muri bya binini utibagira hama wavuze ati hariho n'ibindi bintu wewe usanga ari bitoyi wewe ugasanga ubifata binini tubwira ico kintu naco abari gitoyi n'ubuyibuka muri bya bito vyinshi bavuga tubwiramo kimwe naco kuko watubwiye kimwe kinini tubwira ikindi kimwe gitoyi en fait umva si bitoya usanga ari bitoya ku bandi muga kuri je kaba ikintu kinini kuko nk'ubonye eka ikinda kivuge umuntu yigeze urara ko ufise umusheri hama ukagira nyene umugenzi wawe yaragize mariage nawe nyene uzi yuko nyene ugasanga muraca nko mu bintu iki mu ukabuzi ko umugenzi wawe nawe yaciye mu bintu ukacwe nayo no kumaza mwabigenje gute natwo duhanura iki kugira ngo ibyo wacu bizogende neza hama umugenzi yena arampanura aragira iki rero umunsi umwe nza numva rero uwo musheri wanje avuze ngo ushango naka waraduha no ikintu ciza kweri kandi Imana muheza kurumva uwo munsi nagiye kuramutsa uwo mugenzi wanje ndamubwira nti urumva mama naka yemeze kunuku woduhanura iki like nigiki twokora kugira ngo dusho ibintu nyene bishoye kwanda bigenda neza yonza numva nari ndacibuka ico kintu kandi nyene nama ndagishima cyanumva n'umusheri wanje acacibuka acambye ati kandi naka yadufashije ko ikintu gikomeye tinukuri Imana muhezagiye ubwo nti kumbe bwa wundi twese turacagifise mu mutima ico kintu ndamwandika ndamubwira nti nukuri merci hari umunsi nigeze uza kuramutsa kurumva n'umuntu usanga uja kuramutsa kenshi iyo muri mu gisagara kimwe kaja kuramutsa kenshi cyane mukagana ibintu byinshi nanga nti warigeze kuduhanura ikintu na sheri wanje nukuri kandi cyadufasha kwari kandi cyadukorera nukuri Imana iguhezagiye ngo mbega Mana yanje ngo je nta kimwe nibuka nta kintu na kimwe nibuka nakubwiye ibiki nababwiye ibiki nabantu ibiki umva ati mugabo Imana ishimwe umva wewe ni kwa kundi bavuga ngo hibagira uwabikoze ntibagira uwabikorewe umva wewe ni ibintu avuga ati reka ndagufashe ne ko kugufasha nyene mugabo urumva ko natwe cyashizemo ikintu mu mitima yacu avuga ati mugabo Imana ishimwe ko mva kikibafasha kandi kigikora that's good umva rero nivyo usanga umuntu we yumva umenga ni ibintu bitoye mugabo kuri je ugasanga nico kintu abantu bashoboye kwitubwira ari papa sanguri oya ariko udashobora kubivuga birumvikana cyane udashobora kubivuga nta kibazo na kimwe kuko hari ibintu nyene umuntu adashobora gushira agaragara umva rero ibintu byo gushimira abantu ni vyiza kandi nyene niyo ushimiye umuntu urumva ko nyene umengo ukoze ico wategeza gukora hari ukuntu ushobora gushimira umuntu ukamuha ikintu mugabo hano n'igihe uba udafise ikintu mugabo ukibuka ati reka ndamubwiye kuko burya naho uba utamuhaye ikintu aravuga ati ujya mutima umusunikiye kunshimira muri uno mwanya ni mwiza nyene kandi nawe nyene akaryoherwa kandi nawe nyene bikamusunikira no kubanda yakora neza okay sawa turashimye cyane ku ntahe udushingiye intahe ni ibintu biza cyane hama n'abari ko baradukurikirana nko muri commentaire urashaka kutubwira nawe nimba umuntu amaze gukorera ikintu katubwira muri bininiya no muri gitoya abari ibintu vyiza tugasangiza inkuru abandi biratuma n'abandi bantu babandanya bakora ibintu vyiza nanje hazogera ugihe umunsi uhitemo kumbaza nk'ivyo bibazo nanje ngisho ndabivuze ko ndakwishura sawa rero naho utaha bariko baradukurikirana ni kuri Nierido 257 turabasaba kugira subscribe mugasangiza n'abandi ibiganiro dukora mukabana mudukurikirana hama kandi mukaduha n'ivyimviro nko muri commentaire cyane mukaduha ivyimviro mukatubwira uko mubona ibintu vyogenda kugira ngo bibandanye biryoha gusumba murakoze Imana ibahezagire bye